rya mwana rya mutima mweranda amen. Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yesu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu. Nitugire Kristu. Turazirikana ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ku kigabane cyaho cya 16 turahera ku karongo ka 22 tugeze ku karongo ka 28. Jambo ry'umutwe tubandanya kwisunga rivuga ngo Ifilipi Paulo atabwa mu ibohero hanyuma akabohorwa n'umumarayika. Ishengero rirabahagurukira icarimwe, abacamanza nabo batabura impuzu zabo, bategeka ko babakubitisha amahiri. Bamaze kubakubita amahiri menshi, babata mu ibohero, bategeka umucunzi ngo abacunge abitondeye. Umucunzi arose iryo tegeko aca abugaranira mu ibohero, ababohera amaguru mu biti. Mu gicuku Paulo na Silasi barasaba Imana bayininahaza, kandi n'abandi babapfungwa babumva. Isi ica iranyiganyiga, n'inzu zishaka kugwanako. Inzugi z'ibohero zica ziriyugurura, n'abari baboshwe basanga imigozi yari ibaboshe yavudaguritse. Uwabarinda yikanguye abona inzugi zose z'ibohero ziruguruye, acafata inkota ngo yiyice, kuko yagira ngo abapfungwa batorotse. Paulo arasemerera aramubwira ati ntiwiyahure, turacari hano twese. Bene wacu muri Kristu Yesu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya amen, aleluya aleluya amen amen. Bana b'Imana, turacyazirikana inkuru ya Paulo na Silasi. Rero hari ahantu twari twaparitse kubera ko audio yari kirihuta. Twari twaparikiye ku karongo ka 21 kavuga ngo kandi bigisha imigenzo twebwe abanyaroma tutarekuriwe kwemera no gukurikiza. Wariko turaraba rero ibyo abanyeroma bariko bararega Paulo na Silasi. Twibukanye ko byariko biraturuka kuri wa mushumbakazi yari yiziziwe n'igisatu. Ibiri kabiri, ishengero rirabahagurukira icarimwe, abacamanza nabo batabura impuzu zabo, bategeka ko babakubitisha amahiri. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Bana b'Imana, mwumve nama babacamanza bategetse ko Paulo na Silasi babakubitisha amahiri. Bari bacumuye iki bana b'Imana? Bari bagize neza umushumbakazi bamukuye mu bidayimoni byari bimurimo. Mugabo abacamanza ho guca urubanza rwiza rugororotse kunyabuna, aba bantu nta cyaha bafise, babacira urubanza rwo kubakubitisha amahiri. Urumva rero ni ibintu bitari byoroshe, ari byo bihari no muri iki gihe. Umucamanza bamushira urubanza ho guca urubanza rugororotse, agaca urubanza rwa ngondagunda. Ho gutumbereza ingingo ukwiri, akagerageza guhengekera uwamuhaye kashi cyangwa uwamuhaye agacupa, cyane se uwo baza kuryamana cyane se uwo baryamanye. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Rero aba bacamanza rero baca bafata itegeko ryuko barekurira abo bantu kuri Paulo na Silasi babakubitisha amahiri. Ibiri gatatu aravuga ngo bamaze kubakubitisha amahiri menshi, babata mu ibohero, bategeka umucunzi ngo
abacunge abitondeye. Bamaze kubakubitisha amahiri, bamaze kubababariza umubiri n'igufa, babaterera mu ibohero. Mu yindi mvugo bana b'Imana, hari ibihugu abavuga ijambo ry'Imana bahangayika nk'uku kwa Paulo na Silasi. Hari ibihugu utogenda uvugamo Yezu Kristo. Aba Banyaroma bababajwe nuko Paulo ategetse ya shitani ya sato yari muri wa mugorekazi, nimba umugorekazi, ngo imuvemo kubw'izina rya Yezu Kristo. Rero abo Banyaroma ntibashaka kumva ijambo izina rya Yezu Kristo. Mwibuke ko na Paulo ubwa mbere yari muri aba Banyaroma, yari muri aba bahora bahama abantu b'Imana. Mugabo Imana ibagirira neza ibaha Paulo kugira bamubonere ko akarorero keza ko yahindutse, ariko ntibabyemera, ntibabibonye neza. Rero nugukomeza dusenga, kuko hari ibihugu byinshi tuza kuvugiramo Yezu Kristo. Beshi bama babishinga intahe, nk'abaja za Omani, abaja mu bihugu bya Sarabia guca amahera, barazi nyene biba bimeze. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane. Rero ngo bamaze gukubitwa bababoreje igufa n'umubiri, babata mu ibohero. Turabandanya 2:4. Umucunzi arose iryo tegeko aca abugaranira mu ibohero, ababoheye amaguru mu biti. Umucunzi w'ibohero, meneja w'ibohero, umukuru w'agasho, amaze guhabwa iryo tegeko ry'ukuntu ari bubacunge ntibamutoroke, arababoha. Apana kubaboha gutyo gusa, hariho bijya biti biba by'inkingi biba bishinze ukuntu. Byaba biti byaba amabuye n'amasima bagize by'inkingi bikomakomeye birimo amafera beto n'ibyuma, ibintu nk'ibyo abibaboherako. Rero hano nubwo bavuga ngo ku biti, ubwo twumva ko ari bijya biti nyene byari bifashe n'ibishoro. Ibishoro ni bimwe bagira kuno inkingi, kama inkingi zibohero, barababoha n'amaguru. Bari bababaye cyane. Dusengera abantu muri iki gihe bariko barahamwa, bakubitwa, baborezwa igufa, bazira kuvuga Yezu Kristo, bavuga ijambo ry'Imana. Imana yo mwijuru iduhe kubitahura cyane. 2:5 aravuga ngo mu gicugu Paulo na Silasi barasaba Imana, bayininaza kandi n'abandi bapfungwa babumva. Haleluya, amen. Ngo mwijoro mu gicugu Paulo na Silasi ngo barasenga Imana bayininaza, ngo n'abandi bapfungwa bumva, n'abapfungwa bumva. Ariko sinibaza ko tuteba tubona ko abafungwa babafashije kuninaza Imana. Mugabo bobo ntibamaramaye kuvuga ijambo ry'Imana. Erega abana b'Imana ntitukamaramaye kuvuga ijambo ry'Imana. Hariho abantu nitanze ko akarorero. Jenda bisa abantu ngaha nyene muri Australia barabambira ati nukuri ibyo bintu urimo bivemo. Hari abandi bambwira ngo jengo burya ngo kweri ngo iyo bariko barakuvuga ngo ndamaramara, ngo nkumva kweri ngo iyo abari ibyo ngira ndakumvisha ibyo bintu ubihebe. Ngo baravuga ko uri maraya, baravuga ko mbese bakancurika bacurura. Uwo muntu naramubwiye jewe Paul Musabyikazi w'Imana nzima, ndeka kuvuga inkuru nziza ati abo bareke bavuga ibyo bashaka. Jewe uwantumye n'umugabo nyene isi n'ijuru. Sishobora rero kumvira wewe ngo numve ko umaramara iyo bariko baramvuga, kubera abarundi bobo ngaha tuvugana vyinshi.
ati nta numwe batavuga kandi usibye ko jewe uwo muntu nanga kumubwira ati burya wowe urazi ibyo bakuvuga nanga kumubwira kuko iyo nza kumubwira ibyo bamuvuga yari kwibura amubwira ati nta numwe batavuga ngaha abantu baravugana bakavuga ati wopfuma mbere ubona urusaku mu bantu b'abagore cyangwa abantu b'abagore ari twe tuvugana ariko abantu b'abapapa rero nkabona abantu bambwira ati reka ibyo bintu reka kuzuravuga ngo uravugana n'Imana wowe reka kuzuravuga nti none ninavuga ko ntavuganye na Yezu nzoba ndiko ndagira kuki njani ifitiye amahirwe n'umunezero ko Yezu aza kanganiriza ko mvugana na Yezu abona akazi kabo jewe na Yezu wanje nta ngorane bareke mu by'ukuri bana b'Imana uko n'ukuri kaba umuntu hari umuntu yahora mbona na amaso ariko arayerera mu maso makoroke anyinginga ngo nindeke kuvuga ubutumwa bwiza ngo abantu baramvuga ngo nta ngujya mu maraya ngo yahuriye he na Bikira Mariya n'ibindi bijambo bibinyene nko kubahuka kuvuga hano baba bavuga je ngavuga umutima wanje ariwo kandi ibyo bamvuga byari ububeshi gusa ko byo kunyambika ibara ari abantu bateramimiye ku nzoga bariko baravuga ibijambo nyene amabiya n'amawisiki n'imivinyi bibaboreye bagaca batangura rero ngo zipora rero bijya bintu yihaye ngo mama ngo avugana na Bikira Mariya ngo aragafata avuganye na Bikira Mariya harimo n'abari kushigikira bakaba aribo banyararaza canke banca intege mugabo haleluya ni by'agaciro iyo uhuye n'umukama Yezu uragumya ugafata ukavuga ati naragumije haleluya byaguma byoroha wowe wamenyanye na Yezu Kristo uragumya haleluya amen rero kandi kindi rero icyo shima Imana ubu nubwo ibyo byagiye biba nko mu myaka imiheze canke 3 gutyo banci intege ndashima Imana ko muri babandi bahora bamvuga uko bashaka ndazi neza harimo abantu bari ku murongo mwiza kandi nagiye senga nabwira Yezu aba bantu none ndashimira Yezu nukuri haleluya Yezu ashimwe kandi Yezu ariko arabona mu mutima wanje ubu nyene turiko turavugana namwe abo ndiko ndashira imbere yiwe nishimiye umurongo mwiza barimo wo kubaha Yezu no gushingira intahe Yezu reka tubandanye n'inkuru ya Paulo na Silasi bari mwibohero baboshwe bariko barasenga Imana abanyururu nabo bari mu iryo bohero habandanije iki mu gicugu Paulo na Silasi barasaba Imana bayininahaza kandi n'abandi bapfungwa babumva 2:6 isi ica iranyiganyiga n'inzu zishaka kugwanako inzugi zibohero zica ziriyugurura n'abari baboshwe basanga imigozi yari ibaboshe yavudaguritse haleluya amen amen ni by'agaciro nshuti zanje iyo uri kumwe n'Imana ikibazo cyose urimo Imana irururuka ikagutabara uko niko kuri raba wewe wiyumvire mu buzima bwawe mu myaka 20 na urimo cyane se ninagirirwa amahigwe uri mu kuva kuri 15 ariko reka duhere kuri 20 iyumvire wowe kuva ku myaka 20 urabe no mu myaka ugezemo nta gitangaza Imana iragukorera gituma ari uwundi mu mama yambwiye ngo umugabo wiwe yahora mukubita bamubwira ngo ko ndiko ndagukubita ngo uwo mugabo wawe Yezu naza gutabara duhangane akamudira ngo naza gutabara duhangane ariko ngiye kuvuga impera yabyo
ibyo babirebira uko yagiye aranyiganira nyamubyeyi ibaze rero yaratabawe Yezu yarigaragaje none rero ubu Pawulo arasenga na Silasi inzugi z'ibohero ngo ziriyugurura ngo inzu bari babohewemo ngo zihakwa kugwanako kubera iki kubera gusenga kwabo Imana iri mu ijuru inyiganyiza ibohero mbese ibintu birahinduka ngo iminyururu ibiziriko bibaboshe biracagagurika n'abanyururu bose barimo iyo bashaka bari guca biruka bakigira ariko igitangaza Imana iragikora Imana Imana yemeza n'abo banyururu bisigura ko hari ibyo Imana idukorera none nkanje nitanze kwa karorero ko namababwiye intahe zanje z'ukuntu bahora banshorera bagiye kunyica barya abantu baba banshoreye bagiye kunyica nyuma bakabona nabaciyemo batazi ingene nagiye Imana abo ntibari gufatira cyane ubunyimba banyumva ntibashobora kumva bakavuga ati nyamara Imana Zipora yasengera komeye reka abariyo natwe dukurikira hariho abantu rero bakurikira Imana kubera uko babonye Imana yatabaye Zipora canke yatabaye Maria canke yatabaye Rudoviko canke yatabaye Abrahamu canke Imana yatabaye Samueli Imana yatabaye ba Bucumi na ba Menedora n'abandi Imana iratabara mu mwanya ukwiye gusa nuko bamwe duhahamuka tugashaka ko Imana igira ibyo tuyitegetse ntabwo Imana twebwe tuyitegeka ahubwo urayisenga buke ukayisenga igakora ibitangaza rero nawe wabonye ikitangaza cyabaye kuri Zipora cyabaye kuri Maragarita cyabaye kuri Bucumi na Banyabenda hariya nawe fatiraho ubwo ati ijya Mana ya Maragarita irakomeye uyikurikire rero abari mu ibohero imigozi irabavako ibiri n'indwara avuga ngo uwabarinda yikanguye abona inzugi zose z'ibohero ziruguruye warabarinze yikanguye abona inzugi ziruguruye acafata inkota ngo yiyice kuko yagira ngo abapfungwa batorotse bana b'Imana uwarabarinze abona inzugi ziruguruye araraba ati yo bataranyica reka je nyene niyahure abapfungwa bagiye ubwo koko bari bagiye reka turaraba nyimba bari bagiye ariko ashaka kwiyahura 2:8 Pawulo arasemerera aramubwira ati ntiwiyahure turacari hano twese haleluya amen Pawulo aramubwira ati nshuti yanje ntiwigirire nabi ntiwiyahure reka kwihemukira twese turacyari hano kubera inkomezi z'Imana rero ibohero ryarugurutse wewe n'abari mu ibohero ntibatoroka ahubwo umucunzi w'ibohero yabafasha akababoheranya n'ibiti n'amaguru abonye babohotse bose abonye ariho bari yarazi ngo bagiye twahagarikiye ngaha ariko ubwo ubutaha tuzoja tubandanya tumenya kugira tuze twumve neza ingene byabandanije rero bana b'Imana ibi byose byari ko birava kuki bivuye kukugira neza kwa Pawulo na Silasi bivuye kukubohora umuntu yaraboshwe n'amadayimoni umuntu arimo igisato mbese bana b'Imana turashobora kugendana n'abantu tutazi abo baribo hari gihe nigeze kubandi ko ndaraba inkuru yavuga ko umugabo umwe yagiye mu ihoteli
kwanza yari umugore, umugabo yaramuteresa aramutereta bemerana ko baja mu hoteli, kamani muri Kenya, baja mu hoteli. Hanyuma aho bogiye kujya amaraha y'isi ngo abona wa mugabo ahindutse ikiyoka itangwe kumubira. Urumva rero wowe ugendana n'umuntu utazi icyarimo. Iki gihe Satani yaraduze yicara mu isi neza, abadayimoni bagwana mu mpenekerezo barondera abo barotsa, barondera abo Satani yisasira. Natwe abantu bamwe na bamwe bo mu isi ho kubona ibyanditswe byeranda bisigura neza iby'iki gihe, ahubwo abantu turiko turajana n'ibisayangana. Nyimba iki gihe hari hujya mushumba kazi arimo kiya gisato, kandi kumbure yoba yari umwe muri zone imwe canke ku musozi, ariko ubu no mu vyaro abantu baraji kuzimu barihindura. Ariko nanje nagiye kure bana b'Imana, sinaba nabonye ku manyuzi mu Burundi abarozi bakorotse ku biti, bakorotse bava mu kirere bariko baragendera ku ntara. Cenda hariho n'umuntu yigeze ari muri ibi bihugu byo hanze yigeze kudutera inkuru ko nawe ubwo buhinga bwo kugendera ku rutaro ngo yarabutse, aravuga ati yarabivuye mu mugabo, avuga ukuntu ngo boba barabigenza. Rero bana b'Imana tuze turaraba neza, ntitugatwagwe nyabahuru n'iby'isi, ntitukagendere mu by'isi, ntitugishinge itunga ripfuye, ahubwo turondere ibike byiza tubijyane umutima mwiza. Birababaje kubona abantu b'isi bariko bariruka no kugira bagura inyama, bagura amavuta yo gukaranga, ibicipusi, ibinyama by'amavuta, ibyo kurya bitandukanye byuzuyemo amasukari, byuzuyemo ibirungo n'ibindi. Kumbe uri kuriroga wowe nyene. Nanje nama ndabijya, mugabo uraba uburyo bijyamo, uri kurabyirukira ubabazwa nuko urumva. Hariho nubwo mvuze ati nanje nama ndabijya, hariho umuntu mu mutwe wiwe ahangayitse avuga ati nanje nje hasi hejuru mpaka ngere muri Australia, ngere Buraya, ngere Serbia, ngere Amerika. Ugaca ukora amakosa yo guhemukira mugenzi wawe kugira uzoja aho hantu uri kurashaka kuja. Rero wahagera ukisanga wanduye n'ibigwara utari kugwara. Ugezino uziko je nigeze kugwara amatwi, hamwe ngera kure nkasigara nibaza nti nkubiye nigumira muri Afrika amatwi yanje abameze neza, simba ngiye gupfira ikitari gihe. Ariko ndashimira Yezu yaramvuye amatwi, ariko kwari kugira ngo ibi nzobivuge. Rero ukagira ingaruka z'ibyo wagiye guhama, byo kurya muri kurajya iby'ikizungu bipfuye, byumiye mu mafiriza, byabaye nabi, bipfuye, byakozwe mu myanda utazi imyanda byakozwemo ku badandaza bariko barironderera amafaranga. Ariko iyo wari mu Burundi hajya mu cyaro ukajya bijya bijuma, ukajya amateke n'ibiharage, ukajya meranje y'amateke n'ibijumbu n'imyungu n'ibindi byo ukuye mu murima wawe, biri supesho na hehe no kugwara ayo makansa azanana mu byo kujya bya tutazi ingene byahinguwe. Ahehe no kugwara ibyo bigwara bya diabete, hari by'imitima n'ibindi. Murantunga sinkomerekeje abagwaye diabete, nanje ndayigwaye, kandi nanje uburyo nayigwayemo fise uburyo nayigwayemo kubera guhambukiraje. Mumbabarire, hari abantu bagwara diabete kubera koko
umubiri wabo no kubera umuryango baba iyo diabete yazananyemo. Ziri ubwoko bwinshi wenda nzobigarukako n'ikindi gihe, ariko hari n'abagwara diabete birondereye mu byo bariye bipfuye. Abagwara gute ibyo binyamanyama bamwe bakarutamwo umuroho n'iki amagute. Umunsi umwe nzobereka hari ifoto nama ndaba nigeze kuba imibiri 120 kubera ibyo binyama naguyemo nkarya ibyo biyoga nisutsemo ntangura bana b'Imana reka tugeze ngaha. Ariko kimwe gusa ndagusaba nukudahahamukira ibitari iby'iwawe canke nguhahamukire itunga ripfuye ryo mwisi. Usabye neza bukebuke Imana izoguhitunga, kubera ibintu byose ni iby'Imana. Izoguha neza rize mu mahoro ritazananye mu bujyajya. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Haracyasigaye uturongo dukeya kugira tuze twumve inkuru ya Paulo na Silasi uko byarangiye. Umukama bahezagire ku izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda, amen.